Imwenyuro TV. We got you covered. uri mu kirere shaka kubyigana n'ibinyoni mu kirere sima n'urugamba mugomba muntu ushaka kuvuga mu kibanda uno munsi uragakora ndakubwira tuno munsi uragakora umukozi yaraduze no munsi uramesa izi vyombo ukorope vyose Nibaza nawe ntuzoshikiye. Uno munsi sije. indwi yose Ego mpese. Ungase ni munsi wiwe. nawe matayo yavuze ati ko azogaruka haheze amezi aya None wibaza nzoguma ndabikora. Nawe urashikirwa. ozi vyombo None wibaza nzoguma ndabikora. matayo azomara aya amezi abiri Nawe ari munsi wiwawe. indwi indwi yose Inde. ugakora Nawe none munsi gusa. Saka ndabireke. iyo safuriya yoze neza ugukanura ayo maso Kumugoroba ni wewe. Yesu we indaya mbaya. Sheri, ko mwaje kwicara ino? biriya nyine gusa ubona ko turi mu bikorwa wow kuberewe none Byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe. ndabona ko iriya no munsi ni saa Niko turambira ngaho. ego vrema kugira nyene uyu muntu Indaya mbaya. Byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe. Sheri, sava. wisava reka bebe sikunda kwemera Byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe. ahose sindibaza urabizi ubu ntabahari bagiye vyemere bagiye Indaya mbaya. nije ndakinyiganza ngaha muri none Hari umuntu aje ntamenye? indi Uriya ninde? urya urya mwamvise uriya n'umukozi nyene Umukozi cyangwa umukozi. Nawe urakoropa. indi uragakora gari urya ntiwiyumvire vyinshi kuri urya urya n'umukozi wungana biko Ese. gari Zashuka zamamaze kuzimeza. Yamashuka wazameza. Sheri, umviriza bigesha ivyo yivugiye sivyo no Jenda bari umukozi. mufise umukozi atagira indege? Byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe. umviriza Filipo sivyo None umukozi. gari Zashuka wazimeza. gari nivyo by'amasuko bizanye gute none wewe None ugomba kungangamira. nibiki Eh. kawe nakubwiye uratanga yangeso Uri bagiye bije wazamyeko. gari umviriza Filipo we turavuga gari Uri bagiye bije wazamyeko. ibiki Bije wasonzeko. Wari wibagiye. Wewe, ivyo ndiko ndumva biriko bivugwa. Ngira ndiko ndavyumva aha. none ivyo kurumva urabibona Yesu we reka n'ubundi ugiye yaravenzwe Wewe gusoba. n'uyu nguyu niwe. akushiri Sindiko ndatahura. Wewe gusoba. Byinshi ibi byose n'uyu nguyu niwe. nije guca ko Filipo ivyo ntuwagize basi turavuga na Filipo Sa? Yesu we indaya mbaya. zashiri uranitse amenyo uraryohewe uraryohewe Fili